Mu bice bitandukanye by'igisagara ca Gitega, haba imbere y'amazu y'ubudandarizo, isoko no ku buzi bwa leta, usanga hateretse utudobo turimwo amazi, utwo natwo tukaba ari kugira ngo umuntu wese aje afise ico arondera abanze gukaraba kugira ngo birinde ihanahana n'ikwiragizwa ry'umugera w'ikiza ca coronavirus. Abenegihugu bo mu gisagara ca Gitega bikibonekeza ko batahuye akamaro ko kwirinda ico kiza, nk'aho kw'isoko nkuru ya Gitega ubona ko abaza kurema isoko bitwararika gukaraba imbere yo kwinjira kurondera ikiba kibazanye. Aho ntidusize inyuma abenegihugu baba baje ku biro vya komine ya Gitega. Abasanzwe bafise ubuzi barangurira muri ico gisagara ca Gitega barakenguruka uko ishirwa mu ngiro y'izo ngingo ririko riragenda, bagahamagarira abo bose boba bakivyirengagiza kuva ibuzimu bakaja ibuntu. Je nitwa Ninahaze Desire, sanzwe nkorera ngaha muri Magazine La Difference, ngaha kuri Galerie Rwanzu nimero 20. Tutudobo twadushizeho mu ntumbero yo kwikingira iki kiza ubona caduteye ca coronavirus, kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudushorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira. Abantu bose akamono batera nuko cyane bo kubahiriza ingingo zigenda zifatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira iki kiza. Impanuro yo gukaraba ni nziza, ahubwo yari ikwiye no kuguma aho iri kugira ngo bifashe n'isuku ibandanye ryiyongera. Ingingo ni nziza cyane, ni ukubatera akamo ko bandanya baza barakaraba kuko nakarupfu no kwikingira bo nyine ubwabo bituma bashobora kubaho nta kare nta ushima gufa. Imbere nabona ko iyi ngingo riho yo kumuguma naho yo coronavirus yogomba igahera. Iyi ngingo ahubwo yogumyeho kugira ngo isuku yiyongere. Yega abarundi ntitwe tumenyereye kugira isuku muri maka, ariko iragifasha. Yogomba ikagumaho riho tukanabimenyera kuko bisa bifasha na yasuku twari dukeneye. Kandi abantu benshi batanguye no kubimenyera, henshi barakaraba. Bari bavyakiriye nabo ubwambe, ariko ubu henshi barakaraba neza rwose, naho abakuba binjira bakaravye babimenyereye. Je banyita Niyonzima Jean Claude, sanzwe ndi umudandaza hanyine mu isoko. Ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make, nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba. Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza ayo mabwirizwa y'isuku batubwira, tukagerageza kwirinda ico cose batubariye, tukaraba ingene twogerageza kurinda ico kiza kiriko kiratikiza inganda kw'isi. Uwurongoye zone Urbane ya Gitega amenyesha ko bashima ingendo nziza y'abenegihugu mu kubahiriza ingingo z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, akanabasaba kubandanya iyo ngendo nziza narirya biboneka ko mu gihugu cacu itarashobora gukwiragira nk'uko biriko biraba mu bihugu bitandukanye. Ngaha mu gisagara ca Gitega uri kuraraba no hiyo inyuma y'igisagara, abantu barakurikije iyo ngingo by'ukuri, naho umuntu atembera uno munsi urasanga hariho ibikoresho bijanye no kugira isuku, gukaraba, isabune biriho ahatari hake. Hame ikindi twoshima nuko hariho n'imihana itari mike aho abantu bagira bati reka isuku ntitworikora ku biro gusa canke ku masoko, reka nimuhira ducira ku kantu ko gukaraba n'amazi meza bene isabune. Ivyo rero turabishima kuko abenegihugu bavyakirije yombi. Ico twobasaba nuko batohava babifata minenegwe, kuko twebwe twagiriwe ubuntu, Imana iradufasha ndetse n'indongozi iziha ubwo bubasha bwo kuja mu benegihugu bagira bati yemwe turabe twisuganye tutarategwa n'ico kiza. No kuvuga ko abenegihugu tubasaba ko bobandanya gukurikiza ayo mategeko y'isuku, abantu bagakaraba. Abo benegihugu bo mu gisagara ca Gitega hamwe n'abajeje intwaro bose bakaba bahuriza ko ku ngingo zose zoza zikingira amagara y'abantu ico kiza ca coronavirus zoshirwa mu ngiro vuba na bwangu, kugira ngo ibiriko biraba mu bindi bihugu vyo kw'isi ico kiza cateyemwo ntibizoshike hano mu gihugu cacu c'Uburundi.